bombi biruka hamwe, ariko wa mwigishwa arasiga Petero. Nashaka kubatumirira no munsi tuzirikana igituma Yohani yasize Petero, kuko gusiga Petero si ibintu bisanzwe. Yamusize kabiri. Ubwa mbere yamusize bariko bariruka, aho ndazi ko yaca biyumvira ati ibyo ni normal. Yateza kumusiga kuko yarakiri umusore, Petero nawe yari umusaza, yari afise nanabukwe. Bimwe mushobora kuvyumvira gutyo. Dufashe ko vyo bari ivyo. Ko yashitse imbere y'uruhafu ntiyinjire, akarindira ko Simoni ashika, Simoni agashika kinjira, hanyuma akabona uko ibintu bimeze, nawe akaraba, agashika akinjira, akongera akaraba, aca ngo Yohana araraba aremera, Petero nawe araraba. Oya, ntibavuze ngo ntiyemeye. Mu gice tuzi ni kimwe, yaratangaye, kuko gutangara no kwemera sico kimwe. Petero yaratangaye aribaza ibibazo, uwo mwigishwa nawe araraba aremera. Noneho ntiyasize Petero, ntiyamusize, yaramusize. Yamusize mu kugenda, amusiga no mu kubona, kuko uyu mwigishwa yarabona ico twabonye, ico twihweje, ico twakorakoje iminwe yacu. Uyu mwigishwa yarasize Petero. Hari n'ikindi gituma uyu mwigishwa asiga Petero. Uyu mwigishwa bamwita ngo iki, ngo ni wa mwigishwa Yezu. Kandi ibyo si Petero bivuga, bivugwa nande? Bivugwa n'uwo mwigishwa nyene, ariko Petero ntiyigeze abivuga. Ni umwigishwa Yezu yakunda. Mbere mushima Petero atanabivuga. Petero yari yakanye umwigisha wiwe, ariko uyo baragumanye no kumusaraba. Noneho ntiyasize Petero. None ni kuki uyo mwigishwa asize Petero? Ni byiza ko tubimenya kugira ngo natwe twumve ingene twogira iteka nk'iryo ry'uwo mwigishwa, iteka rituma twiyumva ko turi umwigishwa Yezu akunda, ko Yezu yakunda bose, mugabo bose ntibavyumvamwo kumwe. Warazi kubasiga niwe yavyiyumvamo, mbere akanavyivugira ngo je ndi umwigishwa Yezu akunda. Mpora numva abajene ngaba ngo je Imana irankunda. Ni kubera iki? Ngo kuko imfise je nyene. Kandi nivyo, Imana imufise wenyene. Gaca nabwira nti nivyo kwera, na twebwe tugufise wenyene, ni wapfa nta wundi tuzoroha. Yohani rero yaravyiyumvamwo. None ako kabanga kiwe nakahe? Akabanga ka Yohani tukabonera ahantu hatatu katuma Yohani asiga Petero, kugira ngo namwe umwe wese afate ubwo ako kabanga ka Yohani ashobore gusiga ba Petero. Icambere tubona kuri uyu mwigishwa Yezu yakunda, yavyiyumvisemwo agasiga abandi. Aho dutangura kumubonera nuko yashize umusaya ku gikiriza ca Yezu. Niwe wenyene batubwira ko ico kintu, igihe bariko barafungura, Yezu ariko aravuga ibigiye kuba, akavuga n'uzomugura. Simoni ngo yaciye amugirira sinye ngo amubaze uwo ari we, uwazomugura uwo ari we. Aho guhindukira ngo arabe Yezu ati, Yezu turagusavye utubwire. Aca aragenda ashira umusaya ku gikiriza ca Yezu, yegamira, abaza ariho yegamiye, Seigneur, qui est? Uyo muntu ninde yubahuka kutugurishiriza uwo dukunda gutya? Kubera iyo amubaza muraba yari gushaka kutamubwira, mugabo ko yashize umusaya ku gikiriza ciwe, Yezu ateza kumubwira. Yezu ateza kumubwira. Ico ni cambere, ako niko kabanga kambere ka Yohani, yarashize umusaya ku gikiriza ca Yezu. Ibyo bimenyesha iki? Bimenyesha umuntu azi gufata kanya ka wenyene, akaja mu kamenya bake, agacurika umutwe ku gikiriza ca Yezu, bagacwengeterana ari babiri,
dans la prière personnelle, dans l'oraison. Umuntu agira gutyo, uyo ntaco Yezu atazomuhishurira, kuko ntawe Yezu areka kumenyesha ikiri mu mutima wiwe kandi yegetse umusaya ku gikiriza ciwe. Ako kabanga urakumvise? Akabanga ka kabiri kuyo mwigishwa nuko aho Yezu afatiwe agakubitwa agasigara yayoberanye, bakamujyana no kumubamba, bose baramutaye, uwa nyuma aramwihakana, ariko Yohani yagumanye nawe, baragumana, aremera, barasangira ibyo biteterwa byo guteterezwa, byo gutekezwa no gutukwa, arahaguma. Nguwo ko twasangiye amagorwa nawe, tuzosangira nawe n'ubuninahazwa. Kubera ko yemeye gusangira amagorwa na Yezu, akamuguma iruhande. Mu bisanzwe umuntu yahora ari umuntu mukuru, abantu bamuguma iruhande iyo agifise ubwo bukuru, bumuvuyeko nabo baca bamuvako. Ni bake bamuguma iruhande igihe rugeranye ko. Mbere ndazi ko hari abakuru bamwe ibintu bimaze guhinduka, iyo bagiye mu mpimba, babandi bose bahora babama iruhande ntibasubira kubona n'umwe. Kuki? Barabashengezi barondera inyungu. Yohani yamugumye iruhande. Ako n'akabanga ka kabiri, kuguma iruhande ya Yezu mu gihe ababara, mu gihe atukwa, mu gihe ateterezwa, mu gihe atakintu na kimwe akimaze. Mbere kuguma iruhande biteye isoni. Nibyo byari biteye isoni kuguma iruhande ya Yezu. Icyo gihe yaramugumye iruhande. Kubera ico azosiga Petero. Akabanga ka gatatu, nguyo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariya hehe? Iwe. Kubera ko yajanye Mariya iwe, uwo mwanya bagumanye na Mariya, Yohani yarasiguje Bikira Mariya amabanga yose ya Yezu. Mariya aramusigurira, kuko murabona iyo umuntu apfuye abantu baguma bavuga ivyo yo muntu. Ku buryo Yohani yabajije Mariya we ati, mbega Mari wewe, nako ntiyavuga ngo Mari kuko Yezu yamubwiye ngo uyo nyoko wawe, amaje ati mbega ma, ibi bintu bibaye wewe uravyumva? Jewe narinzi ko aje ngaho i Yerusalemu kuganza, mbere twe na Yakobo mwene wacu twari twasavye kwicara kuja iburyo uwundi bubamfu. Kumureba yarongera kati tugira Imana kuko abari bubamfu n'iburyo bwiwe ntawe ari kwifuza kumera nkabo. Murababona umwe babi. None wewe ibyo bintu urabyumva? Bikira Mariya amusigurira ati, erega mwana, naho ubona bibaye gutyo, burya naho ubona bamwishe, mbere na mbere hose Jambo yariyo, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, kandi Jambo nawe yari Imana, yamanye n'Imana ubwa mbere hose, byose byaremwe nawe. Aho igihe kigereye Jambo arigira umuntu abana natwe. Bikira Mariya yamusigurira byose gushikaho Yohani bimushika aranavyandika. Uyu munsi arabitwandikiye ngo ibyo rero ni twebwe tubyandika kugira ngo munywane natwe nkuko natwe tunywanye na Data na Mwana, kandi tubibandikiye kugira ngo agahimbare kacu kuzure. Ngubuye ngaka kabanga ka Yohana. Nawe ni wabuzi gufata umwanya ukaja mu kamenya bake, ugashira umusaya kwikiriza ca Yezu. Ni wabuzi kugumana na Yezu yahebwe, Yezu yatawe, Yezu ateterezwa mu mworo no mu mukene no mu bugowe. Ni wabuzi kujana Mariya wawe, na wewe uzosiga Petero. Kandi ako niko kabanga kabasiga Petero. Urakoze Mukama Yezu.